Ego cyane kaza bukeye urakoze kumpa umwanya ikiganiro tugiye kubashikiriza uno munsi ni ikiganiro kijanye n'ishengero rya Pentecote ryo mu Burundi aho uno munsi riri mu njyane zidatandukanye ziri muri desordre idatandukanye ariko kandi benshi bakibaza mbega biriko birashikira Pentecote byo babiva he biva kuki niki cateye Pentecote ikiganiro tugiye kubashikiriza J Frank Espoir Ndizeye aserukira Remesha magazine hamwe na Kazabukeye wa Itara Burundi Kazabukeye ndongeye kukura misa kandi ndamusana bariko baradukurikirana aho bari hose kandi uba afise icaza gushikiriza umwanya nawe nyine araza kuwuhabwa agira ico ashikiriza kubijanye n'ibiriko birashikira isengero rya Pentecote ryo mu Burundi Kazabukeye turashobora gutangura ikiganiro ndabona abantu bamaze gushika ku murongo si bakenya cyane urakoze Frank kuma kano kanya koko uramutsa abantu ndakuramukije nongera ndamutsa n'abari kudukurikirana ndamutsa n'abazodukurikirana ku mbuga zacu mu minsi urakoze. Ego cyane Kazabukeye muri bino bihe ishingiro rya Pentecote ryatewe n'imvurugu bamwe babona ko politique tuvuge ya CNDD yoba yayinjiriye yayiteye mwebwe mubona mugerageza kurabira hafi hirya no hino ibijanye n'ivuga butumwa n'uyuhe mwihwezo uno munsi mwoduha ku bijanye na Pentecote uno munsi. Ego Frank nkuko bivuze ishengero rya Pentecote rimaze iminsi riri mu ngorane ariko ingorane zo muri Pentecote ntabwo zitangwe honyine zimaze imyaka itari mike nishingiro ryaje rikurikira rya Katolika nishingiro ryatangwe iminsi igihumbi n'amajana 930 kandi rivyawe ishengero rya Pentecote muri Suède rero benshi barakuze bumva Eglise Pentecote iryo tuzi cyane ni kunangwa abandi barazi Kiremba abandi barazi Kumugara abandi barazi mubwirizo bwaki harabo bwirizo bushanga hagati ya 5 na 8 Kayogoro rero ishengero rya Pentecote rero inyuma y'ibyabaye 92 hariho urunani rw'amashengero twavuga bari barafise iyo bita ADP niyenze bavuga ko ari association de développement de l'Église Pentecote ADP rero baravuze ngo haje n'ibintu bya politike mu nyuma irahinduka abayo kuri bakaza bayagiriza yuko pasiteri bari muri Eglise Pentecote boba barifanze mu bya politike n'ubwicanyi mu nyuma rero hariho abagenzi bo muri Pentecote barabe hamwe barahindura iryo zina bikura kwiceyi baca bashinga ico bita CPB Communauté des Églises Pentecote z'Uburundi ariyo tuzi muri CPB murahazi kuri Boulevard de l'Iprona ariho ibiro byabo ndetse n'ubu hariho ni radio barafise CPB ibikorwa bitandukanye byinshi ariko ku kiganiro cy'uno munsi tudaciye hirya no hino nuko hari ingorane aho umugambwe CNDD-FDD woba ushaka kwigarurira bamwe mu ndongozi za Pentecote kugira ngo bibafashe mu matora kugira ngo abanyagihugu bumve yuko Pentecote bayumvemwo muri Pentecote bashobora kubafasha muri propagande aha hariho nk'amafoto ngira mwabonye yagiye araca ku mbuga ngurukana bumenyi aho berekana abapasiteri babiri bari muri Makamba bari kumwe na Reverien Ndikuriyo asanzwe ari umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD aho yagendeye bubwiriza aya mafoto yaravugishije abatari bake ariko ngira ngo nkuko tubapa tugenda turavuga intambwe ku yindi nagira ngo twumviriza mbande ndababwire mu ncamake ingorane zihari ntabwo ari z'ubyo kwemera kwa Pentecote nkuko dusanzwe tubizi ko Pentecote yaje ifise
ideology canke novuga bavyita doctrine ya Pentecote ni doctrine imeze neza cane nanje mu Pentecote Frank nawe ngira ngo siko warashiye ko abatizwa naco ndabiziko cyangwa ndafise n'inshuti ego cyane jewe nkomoka muri Eglise Pentecote yo mu Nyakabiga niyo nakuriye kuva muri Sunday school ndakura gushikaho mbatizwa nja no muri chorale ya kabiri kandi ndabizi yuko twabiganiriye ko cyane kandi nkaba mfise nama muko kuri pasteur Madengo na Ndikunkiko mu Ikiremba murakoze cyane numva mu bibazo uza kumbaza kugira ngo bimwe baza kunafasha aho noba ndavuga neza nanje Pentecote nagira menyesha bari kwatwumviza yuko mu mwese uza kugira ntabwo ari ugusenya ibikorwa bya Eglise Pentecote nyama yave muzumva nabi ariko turashaka gutanga umuco ku tubuzi n'ibyo twumvise ndagira hava bavuga ngo mwabona mu guhamagarira abantu nababwiye yuko hariho umugambi wo korohereza abazoba barongorana basangiye ibitsina ivyo byose turaza kubica hirya no hino rero Frank sindi ko mu ncamake vyoba ari nk'ivyo kugira ngo tuce tugenda intambwe ku yindi murakoze ukilenga zuba ha univa turi ukilenga zuba mumva ego akaririmbo niko kirenga zuba niko hale ya Nyakabiga urakoze cyane Kazabukeye ariko tuvuze ku bya politique muri Pentecote wavuze ko atari by'uno munsi n'amatwansumira ngo Pentecote ishobora kuba yarinjiriwe kandi n'amabi mu nihonya bwoko ryabaye mu Burundi mu mabi yagiye araba mu Burundi ko bo baratemaguranye nabo nyene n'isengero rya Pentecote ari cyo biziko cyane nababwiye yuko akiheza bijya byabaye 72 kuko bahagaritse ishengero rya Pentecote mu Burundi ndibuka n'abavyeyi bamwe bavuga ngo cyo sinzo muri Pentecote kuko ngo sishobora kuja gusengana n'abantu bazikuye abantu mu bwato twaraganiye n'abakurambere bo mu ishengero rya Pentecote barambira yuko urabona Burundi kandi buri mu bintu by'amoko bidahishwa abatutsi abatwa rero nkuko abatutsi ari bakeya mu Burundi niko baba ari bakeya mu bintu byose byo mu Burundi na cyane na Pentecote yo mu Burundi urumva rero ko bashobora kuba hari abantu bari muri Pentecote bitwa nabi ni ibintu byavuye bironeka ngira ngo muri zinjyane kugira zitangure gusubiranya ngira mwarumvise umupasiteri wo muri Makamba bita Kidebuye yiye yarasanzwe ari mu ndongozi za ADP ya kera araza ashaka gutwara kandi amashengero yo mu Burundi ngira ngo nimwagiye mukurikirana twagiye twandika mu bitabo Burundi rero biravugwa yuko hari abantu bari muri Pentecote bakoze amabi kimwe n'abandi bari mu yandi madini haba muri Katolika haba no mu yandi kuko ubwo bw'abahutu baba ari benshi muri iyo Pentecote kandi nibo baba bari mu no muri nkuko biri mu yandi madini rero iyo bavuze ihonyabwoko murabona ko cyane byatanguriye amakamba niho hazanana izo ngorane ngira n'uno munsi abariko dukurikirana barabizi yuko intore za Pentecote zizanana muri site muri Makamba n'ibanyabwoko byahereye Makamba baravuga yuko abatemaguye abantu bava mu bari bazananye muri site za Rumonge na Makamba mu bwiza bwe rero na matohoza twagize umuntu ariko abakoranye baravuze yuko cyo ko arabuza abivanga mu banyabwoko naho ega none se twavuga yuko ari naho Ezebu yoba yaravutse biturutse kuri izo njyane z'amoko Ezebu mu kuvuka yoyo yavutse nyuma y'urupfu rwa Ndadaye naho bavuze ngo Eglise Pentecote ngo ngo bicaye ngo urumva yuko Pentecote yanishikira ubutegetsi buhari ibyo babimbiye ko atakinyegezwa kirimo bavuga bati twe abantu b'Imana Bibiliya iratubwira kubaha abarongozi nivyo rero byabaye rero ni 1994 1993 muri ya ntambara y'Indadaye hariho rero kura yaje ivuga ngo bagire ngo ishengero ry'abahutu gusa
ico gihe rero haciye havuka ezebu abantu bayitanguje baravuga yuko atabatutsi baba barimwo kuko ari kugira ngo ntihagire ngo nibaje kuhimbi ngo basangire ngo ari ubwoko bwose hazamo rero inyinshi z'amacakubiri ziracengetera na zone ezebu yavukiye mu batwara muri siri n'ubundi zarumonge makaba hama rero nayo biravutse ego kazabukeye kuvuga amabi menshi yagiye araba muri Pentecote kwicamwe imigwi myinshi haba hano hirya no hino si uno munsi gusa aho bariko barashwana ariko no muri 2011 ishirahamwe novuga CPB ryo bajya sinzi ko novuga ko giciyemwe imico ibiri ariko haravutse irindi riza rikora nka EPB hari ico byari bifitaniye hari isano byari bifitaniye hari imigenderanire yari hari canke barabana y'ingwe ego Frank muri mu 2011 hariho irindi shirahamwe ryitwa EPB ryavutse hariho hariho bwa mbere hama rero CPB nayo hari ukuntu yarongowe n'umupasiteri bita representante gare wa CPB umwungere w'amashengero mu Burundi hama rero CPB itangura kugira ababayeri dofu abantu bazana imfashanyo batari muri Pentecote amashirahamwe ngira ngo amashirahamwe wenje dongo yama wenje nka mission suédoise niyo yafashe cyane Pentecote mission suédoise yafashije yabana bafashije mu ntabwo kumbishira hamwe irabafasha mu nyuma rero SPP ikika nka ONG ishitse nka ONG rero abapasiteri baraja hamwe bagira inama nkuko bambariye bagira inama baravuga bati bibona vision y'igihugu hano iri kiragenda ejo hashobora kuba umubayeri dofu aba bazana amafaranga bagira neza ashobora kuzana akashiramo amaprograme atacanye n'ibyo Pentecote yifuza dufite nk'akarorero CPB mu maformation yagirisha ni bashobora kuvuga ngo ibintu bya planning familiale biri kuvuga ngo gukoresha ibiki byose murabibona ibintu byo kugabanya ibyaro bavuga bati umunsi umwe rero tuzokwisanga representante baracanye ishengero ryanduye kubera ibikorwa byakoreye muri CPB turavuga rero ati reka tugahure ibintu CPB gende yubaka amashuri yubaka ibitaro igiye bikora nka ONG ikora ibikorwa by'iterambere nkandi muhanisha hanyuma ibintu by'imwemu tugira urutonde baca bagira yitwa EPB no kuvuga rero ntabwo byabaye imera nk'ikabuye mugabo bobo ntabwo bari bigabe babigize bavyumvikanye mu nyuma rero niho aho ndigeze kwandika ngira ngo nandika yuko hari abapasiteri batatu bariko Pentecote yaboneye ko CNDD-FDD yabona ko bangamiwe n'abo bapasiteri banka ivyo bintu mu nyuma niho bavuye basubira kubisubiza hamwe rero ubu yahavuye iba CPB yagarutse kwa CPB bupfu ego cyane ariko kazabukeye kumbure tugarutse ku biriko biravugwa uno munsi jewe natangaye kubona umukozi w'Imana je nakuriye muri Pentecote abakozi b'Imana bo muri Pentecote abapastor benshi bo muri Pentecote benshi nari ndabazi ariko uno munsi kubona umupastor acunzwe n'abasoda afise security y'abasoda mbego uno munsi nta kwizera guhari ko Imana abamarayika b'Imana bakidukingiye ivyo rero imisiguro umuntu ashobora kwiha ni ukuvuga yuko abasenzi bo muri Pentecote bariya abantu nabo hariya binjiye muri politike kubera mu bisanzwe CNDD-FDD imaze kubona ibafashije hanatinga n'ibihangange byo muri CNDD-FDD nta gitangaje kirimo yuko bashobora kuba bumva yuko umengo n'abategetsi bo muri bakorana na leta rero barafise ubwoba kuko nakubwiye muri baba pastor nigera nakubwira batatu nk'uwitwa Samuel wo kunahangwa muribuka yuko bamuteye amagrenade kugira ahunge bateye mu grenade ico gihe muri nko mu kwa gatanu 2020 yaciye ahunga donc urumva kugira ngo ubu rero kugira bikingire nk'ivyo ko nayo yorondera umuntu mu cungera umutekano neza kutagitangaza kirimo
ariko ego batari cyane ego kazabukeye reka tubanze tumira amate twumvirize kano karirimbo turi mu nzira igoye cyane oya tubyuka mu gitondo tugwana na satani ka korale Nyakabiga hama kumbure ufise wese ico agomba ashobora gushikiriza kuri bibi ko biraba muri Pentecote nawe nyine arashobora kuza gusaba ijambo mu kanya gatonya twite tugaruka kazabukeye tuvyuka mu gitondo tugwana na satani izuba rikarenga tugwana kandi na satani uno munsi muri Pentecote turi kugwana na satani aho administration ya Eglise Pentecote iri yahinduwe abanyipolitike novuga bo muri CNDD-FDD ari babigizemwo uruhare abakozi b'Imana basizwe amavuta n'Imana bakera menshi barakuweho ubusiho bari uko twabivuze ba Pasteur Samuel kanabandi bose bagiye barakugwaho abandi bategwa ubwoba bagahunga mbega kazabukeye uravye uno musi mu gikorwa kivuga butumwa canke mu novuga muri mu kwizera mbega urabona abakristu uno musi bo bamerewe gute imitima yabo imeze gute barataka batakira hehe nkuko bivuze abapasiteri batari bake bamaze kuba meza barahunga abandi ariho amazina atangwa kuza adushikira zirikana ko nabo bashobora kuba babangamiwe ariko nk'uko nababwiye je naraganiriye n'abakozi b'Imana bo muri Pentecote kuko nakubwiye ko nanje ndi mu Pentecote ari amabanga amwe bagambarira barambwiye ko ibiriko biraba ata muntu n'umwe vyotangaza kuko Imana yari yababwiye yakiri kare n'ibintu biriko birashitwa kandi baravuga bati abantu bazokwivanga bazobona ingorane kuko kuba bariko barivanga ntikibuze yuko abagenzi bo babandanya basenga muri Pentecote zifashe neza ku basenzi zifashe nabi ku bantu bariko barivanga kumva nk'umuntu w'umuririmbyi wo muri Pentecote arongoye imbonerakure canke akorera urwego kanaka rwo mw'iperereza uwo niwe afise amagogo mu mutima kuko arazi neza yuko biriko birashitswa bizomugirira ingaruka mbi twari tukanira vraiment barambwiye bitari bike gusa amazina yabo n'abaribo sishobora kuyavuga ariko ivyo bigiye byose ndabifise nabishyize ku muzirikanyi kandi bimwe nari ndabizi kuko personnellement ko nzova mu gihugu nabidabizi imbere ya 2008 dusenga umuntu yababizi kandi namugambwe narimwo ariko icanaraje no nyuma vyahawe bishika abasenzi bo muri Pentecote bariho basigaye kumva ari nkewa abantu batabizi baje kuba barafise ubwoba batazi ivyo ibanga ryo gusenga nivyo hariho guhungabana hariho ukujuragirika ejo nibatangura kubona ivya politike bababwiye ati nimwinjira gusenga mutakoze ibi niba futangare ni ibintu biri kurashika ni ibintu biri kurashitwa vyateguwe kera kandi n'abasenzi babizi ivyo ngira ngo tubizinanye nk'abantu basenga ego ariko kumbure tuvuge yuko boba bariko bajana n'igihe guhindura administration ibintu novuga bisanzwe mu ma ONG yose mu association yose umuntu umukuru arafise igiringo atwara kandi akwiye gusubirizwa conseil d'administration ibikenewe Jembo numengo birasanzwe ubu byumva gute Kazabukeye nagira nakumenyesha ko bijya bintu maze iminsi ubona ku mbuga ngurukana bumenye ko bishobora kuba atari ivyo ashobora kuba ari abantu bashatse kuvuga bati reka turahinge n'abantu n'igihugu bavyakira
ubundi bwo ziriya administration bavuga ngo z'abayefeke nta biraja habona. Ikindi naco ko habaho gushiraho inzego zigezweho cyangwa amanama y'ibigezweho bagiye babitinya kubera infiltration y'abantu baje baza bakorera nk'iperereza cyangwa n'abana kugira bigishe politike bagumanye amakenga bati reka twe tugumane akaranga k'abakirisu ba kera. Ni naho hari iyo ntambara y'abashaka kuzana ibigezweho nko kuwa nk'akarero nk'uko abakozi b'Imana babimbariye mu 2014 umupfasoni wahoze ari umukuru w'igihugu Pasiteri Denise Bucumi Nkurunziza yarakoranije ku kirimba iwe abapasiteri bose baserukira amashengero n'amashirahamwe ya rukirisu mu Burundi akuyemo Anglikani akuramo na Kiliziya Katolika. Bagomba gushinga ngo réseau de partis de confession religieuse IEPEBU. Hanyuma rero ishirahamwe amashirahamwe ko yaramaze kuba hariho TPEBU na IEPEBU nayo yari yaserukiwe ku ico kirimba cy'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza. Barahiye bararengwa bati twebwe ntidushobora kwivanga mu bya politike, twebwe turigenga, twe turi amadini, abakirisu bacu ntitubabuza kuja muri politike, ariko twebwe nitwivanga nk'abakozi b'Imana ntidushobora guhagarara ngo tuje mu bintu bya politike. Icyo gihe rero baciye biboneka yuko ibintu byo kwivanga muri Pentecote babihakanye. N'uno munsi rero niko bikiri, iyo resistance hari abo bapasiteri bavuga bati twebwe ibi bintu ntidushobora kwivanga muri politike. Nabo basari bahunze, nabo bavyimana bahunze, nabo murabona ba Damascene, murabona umwe yari umuneri omuniye mu soda Pasteur Severin n'abandi benshi bagiye bahunga, bagiye bavuga bati twebwe ntidushobora kwivanga bya politiki, nitwemera kwishengero ya politiki rija gutwarwa muri CNDD. Nico kandi n'ubu buye bariho bari mu bwoko bwose bw'aba Bahutu b'Abatutsi bagihagaze kuri ku karanga umutima ka Pentecote uko bayakiriye ko kwizera kwaje baracariho, ariko bafite ingorane kubera abakaya amajwi, abashakayo influence n'ibindi byinshi n'icyo bahiro n'ibindi. Ariko umaze kubona yuko sendedi maze kwibasira Eglise Pentecote yo ntahangwa niyo novuga itwara Bujumbura, urabona yuko bemera batemera yuko baja muri politike, urabona yuko yamaze kwinjira muri politike Pentecote. Sinovyemeza ijana kwijana, ariko ibiboneka barumvise ko nk'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yagiye kugurura hoteli yubatswe na Pentecote, bagaca bana umupasiteri akatamugabiri. Ivyo twaravyumvise. Iyo bijya bintu byo kugabira inka rero umukuru w'igihugu ni ibintu biri muri politike. Ku bigaragara n'amaso y'abantu araboneka yuko Pentecote CNDD ishobora kwishimira yuko abantu bayo bafise. Ubonye baziranotse batonze kuri Pentecote. Ngira ngo muribuka wewe ni wasingira mu Nyakabiga, uribuka wahoze ari umuvugizi wa perezida Nkurunziza yitwa Hatungimana, nawe yaje kubatizwa muri Pentecote. Inkuru yangira ngo yiwe urashaka kuba yindusha. Turiya gihe yaza rero baje ari benshi cyane, baje bavuga bati reka twinjire muri Pentecote kuko abarundi babemera Imana, bakumva yuko bazoca bategeka bakoresheje kujya kwijambo ry'Imana, kuko nimba ari ahantu bubaha ibintu by'abantu, abubaha Imana, abantu bubahana Abapentecote ndabashiramo. Rero naho rero ubona umengo wava bizera yuko binjiranywe muri biboneka, ariko ntabwo barajeyo bose. Niho no kuremera. Ego urakoze Kazabukeye, kumbure nuwoba ari ku murongo afise ico yosangiza n'abandi bariko baradukurikira muri ibi turi kuvuga bya Pentecote.
yosaba umwanya kuko ijambo murayamana yosaba umwanya nawe tukamuha umwanya kagira ico adushikirije. Frank Espoir Ndizeye, reka mbanze nongere kandi ndabaye kano karirimbo ka Chorale Nyakabiga. Umwami wacu Yesu savye inkomezi kugira nshobore kubandanya runo rugendo. Niko hari ya mbere yo mu Nyakabiga yariko raturirimbira indirimbo tubyuka mu gitondo tugwana na Satani kandi bukira tukigwana na Satani. Inkomezi zonyene z'Imana nizo za gufasha kugira ushobore kubandanya. Turiko turavuga ku bya politique yoba yarinjiriye cyangwa yaranyengeteriye ishingiro rya Pentecote ryo mu Burundi. Mbega kaza bukeye mu kurindira yuko abandi badusaba umwanya kugira bagire ico bashikirije, kaza bukeye ibi byose biba mission suédoise. Suède niyo yavyaye Pentecote mu Burundi itangurira ikiremba. Mbega iyoyo nta ibiri kwirabiraba ntaco ibivugako. Nkuko navyanditse ngira ngo mwabonye mvuga nti barashobora kuba bashaka kwemerera abarongora basangiye ibitsina. Pentecote yavyaye Pentecote y'u Burundi yo muri Suède yavuye igira ikibazo mu nyuma. Nabo abari batubutumwa bagira ingorane zo kwizera, bamwe batangura kwivanga bajana n'ibitezweho. Hano nk'umupasiteri yayishinze bita Nicolas Menkwambye yitwa, ashobora kuba ashigikiye vya homosexualité. Mu 2014 haciye atangura rero amanama yo mwibanga yabera Mwanza Tanzania, ugasanga haragiye mu pasiteri umwe mwibanga akajana n'undi mukirisu umwe, bakajana mu nama bashaka kuvuga ngo bashaka reforme, kugira reforme muri Pentecote ngo kugira ngo bahindure imyizerere nk'ukuntu ba doctrine. Bitangura biba mwibanga rero, ari naho haciye haza ibintu byo kutumvikana mugavye bya mission suédoise bwa mbere. Ari ukuntu hari hageze igihe barababwira bati mwaratuvyaje ubutumwa turavyemeye ni sawa, ati mugabo ubu harageze ko twikukira. Rero Pentecote y'u Burundi yari isigaye yikukira. Rero mission suédoise ko bashobora kuba batari bagifise kuko amafaranga yose yatozwa bayarungika muri Suède rero akaba rero baca bagena ico amafaranga akora. Rero aba Pentecote bimaze kwigenga b'i Burundi muri Suède baranashavuye. Bashavuye rero bafisemwo ukuboko
ngira ngo novuga nka 80% rw'isambuka rya Pantecote ry'i Burundi kuko iyo kuha yabo bashigikiye homosexualité iyo n'ubu barakorana n'abajya b'imakamba n'abajya mwumva bajya bavuga mu bikorwa ko bariko bashinga administration iri administration parallele rero iri administration yo bariko bagira resistance barafise abashigikiye bashaka kugakana b'abaswede kandi abaswede mu ginabo byahindutse ibyo kwizera basike bemera meme n'abagabo barongorana n'abandi bagabo rero ko nta migenderanire bagifitaniye n'ishengero ry'i Burundi kiretse yakurajaja iriko irashaka kwigarurira uburongozi bwa Pantecote. Ego kaza bukeye turavye dukurira muri Pantecote hari n'ibintu byita doctrine cyangwa politique yuko umuntu yaba ari intore yaba agendera ubuntu ariko no munsi uko bano bakozi b'Imana bishurana urabona ntabwo bishobora gusubiza abakristo bikadusubiza inyuma ko amajambo bari guterana no munsi ibikorwa bari gukora no munsi si byari bishemeye ishengero rya Pantecote dusanzwe tuzi twabatirijemo twakuriyemwo twigishirijwemo. Nivyo birababaje kubona hariho abari abivanze bakaba bishurana kuriya ariko abo vyoca inteka ari umukiriso kuko nibivyanditswe muri Bibiliya naho toba yarumvise ubuhanuzi buciye mu bavugishwa Bibiliya irabivuga ko neza donc ni ibintu rero bisanzwe cane ko narya igihugu kiba gifise inzego z'iperereza zitegerezwa kwinjira ahantu hose naho nene muri Bibiliya nazi ko hari ahantu handitse ngo yo ababimana bashengeye na Satani ashengerana nabo rero kuba hariho abantu bishurana kuri iyo birababaje ariko n'ivyanditswe nta kundi turi bubigenze donc birababaje kandi bihinduka muri Pantecote byo byariho byari guhinduka ariko si umwanya kuko iriya doctrine ihindutse muri Pantecote hazoca hazamwo ibyo nyine nababwiye bigezweho. Ego turacarindiriye abandi bashobora gusangiza ibyiyumviro byo babona biriko birashikira Eglise Pantecote ariko reka tumvirize ko hari centrale yo ku Ntangwa. Frank ari abantu n'asubitse gatanye bahijambo hari abadoze mu nyuma baratura baramanuka bahijambo nabo nimba ari byo babaza tanke bunganira icyo bavyita. Ego hari uwitwa Baho arasavye ijambo Baho kaze cyane muri kino kiganiro. Ego murakoze cyane kumpa ijambo muri kiganiro kivuga iby'ishengero rya Pantecote n'ishengero najewe nzi cyane nabayemwo imyaka myinshi cyane ahantu baye imyaka irenga 30 uhazi kuvuga ko je nibaze ko ibiriko biraba nibaze ko ariko ishengero rya Pantecote ry'imbere yuko haza ibintu by'imigambi n'ibiki urabona ko ryari ishengero rimeze neza abantu ntibivanga cane abantu abakozi b'Imana cane baturongoye bari mu bintu cane spirituel ibintu by'impemu gusumba mu bindi bintu by'inyungu zindi z'umubiri cane ariko murabona yuko mu nyuma hagiye haraza ibintu byinshi cyane je natawe kubonera ko ishengero rigwaye n'igihe kuko twebwe nk'abantu baba barikuriyemwo baribayemwo ikintu cari gikomeye kera nk'abantu bari mu ishengero ntitwiyumvira uko araba imbere mu bakozi b'Imana ntiyumvira ngo n'umuhutu n'umututsi ariko urabona ko byagiye mu nyuma biraza mu bintu by'amoko bakagira bati pasiteri wa mbere abaye mu Hutu wakabira mu Mututsi canke wa mbere abaye Mututsi wakabira mu Hutu bitangura isi itangura kwinjira mu ishengero rero bitanguye igihe aho byatanguriye kumera uko niho hatanguye kuzira ubuyobe mu ishengero no kuvuga hatanguye kuza ibyo murone ko ni ndavuga muri make urana hamaze kuza ibintu by'imigambwe abantu bagiye kera baraheshaje ndibuke ko mu myaka yahera hageze n'iby'amatora harabatora binyegeza bari mu migambwe mbwa bari mu ishengero mugabo umunyu murone ko batevye bakerura aho ubona
kozi w'Imana abapasteri ubone ko bahengamiye mu mugambo canke uriya ivyo ntitwabibaye kera nta vyariho ariko kuva aho bitanguye kuza bakaza baratumira abantu bo mu gihugu bakaja kuvuga ijambo ry'Imana hari imbere bakabaha imyanya yo kuvuga urone ko haca hatangura kwinjira ibintu birebire muga navyo ndagira ntibita isamburwa ry'uno munsi rifatiye n'ifatiro imbega igishengero rya Pentecote ushobora uti ryubatswe gute baryubakiye kuki kuva abaswedo barizana ryaje intumbero yari yihe uravye n'ingene abo binjira mu mabanga ukurara buti umupasteri urona harimo ibintu byinshi kera haro impwemu w'Imana yarongora bakavuga ati ibintu ifiko biba biri spirituelle kera ho nta n'ibintu by'amashuri maremare byasaba ariko byasaye ko bageraze inyigisho za Bibiliya bakiga ariko ntahangwa ari hehe ari Kiremba ari kumugara ari hehe bakaja kwiga ijambo ry'Imana kugira ngo umuntu atange ubumenyi bw'ivy'Imana donc avuge ibyaza avuge ibyo yize ntavuge uko bije mu mutwe urone ko ibyo kabeme byarafashije cyane muga mu nyuma turaza babaye mu mashengero hirya no hino hagiye haraba ibintu byinshi akabubahanuzi abantu bagahanura bati hari ibintu bitameze neza bakanabazivya mu mashengero byo turabizi ku ntangwa n'ahandi aho umuntu yatanga ubuhanuzi kubera avuze ibyo bidahwanye n'ibyo bashaka kumva baca bamuzivya kandi yavuga nyene ubwo buyobe yuko hari ibintu biriko birinjira mu ishengero bitameze neza ko bakamuzivya ntibavyumve rero no munsi tuba mu ngaruka z'ibintu baburiwe kenshi bumvise kenshi hanyuma ntibabikurikiza kandi ikindi nuko mu nyuma byagiye birajamwo no mu nteguro ugiye kuraba za CPB ugiye kuraba ibyo barongoye emission n'ibiki ijya conseil d'administration n'ibiki urabone ko mu nyuma amara makuru yadushikira ko harabaye ibihe batumva rumwe ku nteguro kwitunganwa gishengero mu Burundi murazi yuko abari barirongoye hari amakuru menshi twagiye turumva hirya no hino tuvuze kuri abitwa umuhisi Pastor Nkiko Elia nabo bakorana n'uwo mu Kayogoro Esro bakagira bati uwo mu Kayogoro akorana n'umugambi uri ku butegetsi bagira bati wowe Kiremba yatwariye conseil Nkiko yavuga ati ntidushake ko ibintu byishishe byo ibintu bya politique byinjira mu ishengero hatangura kuba ama block hatangura kuba imice ibiri itandukanye akabagira bati twebwe turi kuri ubu abandi bati turi hariya mu nyuma bica bizamo ingorane rero murazi yuko atwara CPB witwa Nikora ndamuzi cyane uko no mu mashuri twarabangabanganwe umuntu yandi ari mu bintu byo mwishengero mugabo urane ko yatanzwe n'uriya mu pasiteri wo kumugara pano wo kumugara mu Kayogoro ubu bavuga ko ari we imvano y'ibintu biriko biraba witwa Esro niwe yatanze Nikora watwara CPB kugira ngo azerukire CPB imbere ya Nikora hari abandi mugabo uravye integuro ngene yatwara tuze ubu Nikora atwara CPB yagera mu mbono agera mu nyerekezo tuze yamuha Esro mugabo urabona yuko harimo n'ibindi bintu byinshi ndovuga ngaha byagiye birinjiranamwo ngene ya hotel Benezere yubatswe ingene amaspekirasyo agira bati urongoye ishengero ry'Ubujumbura harabaye mu bintu by'amaspekirasyo barariye amahera harabaye ibinabiriya donc abamo ibintu byinshi cyane rero ubu ngira nti isamburwa igishengero rya Pentecote ririmo ibintu byinshi by'ibinyegezwa bigoye gutora ndibuka umwungere ari muri Amerika ariko arasigura avuga ibintu byabaye mu ishengero rya Pentecote watwari Bujumbura agira ati harabaye ibintu byinshi harabaye ingorane mu nyuma biratera induru ariko jengera nti uno munsi gituma ariko rasambuka d'abord harabayeho ukwivanga n'isi habaho ugushira imbere cyane kugira amaronko hanyuma
ikindi kintu n'ingene bitunganijwe ayo maronko ni kubera iki mvuga nk'amaronko muri abishengero rya Pentecote n'ishengero rifise amahera uburyo bwinshi cyane rero ikintu njangera n'igiki urabona iyo abakozi b'Imana bari mu bihe babayeho mu buryo witwa ngo umukozi w'Imana nibyo wahamagariwe hanyuma ukabona yuko abandi bariko baratera imbere nawe atakiriho kiraza hanyuma ukabona uwundi muntu agira ati reka dukore uku kugira ngo uronke amahera urabona mu myaka 20 iheze uravye ubuzima bari babayemwo benshi bafata amamoto benshi bafata amabisi ariko uravye barongoye amashengero bari mu buzima bwiza cane ngira nti ubwo buzima bari kububaha kera kuko Pentecote turazi ko bari bafite uburyo kuva kera ariko bagira bati aba amashikanwa bigira 10 n'ibikinije ku ntangwa bisantralize babishire hariya bagumana ibihera byinshi kuri konte ubwo mukozi w'Imana nawe atari karabamo ibi rero byaratumye abantu baja kurondera bitwara ikibyisi bikaca bibakwegera no mu by'imigambwe no mu bindi ugasanga bibaye amayobera cyo gituma mvuga nti hari amafacteur hari ibintu byinshi biriko biratuma ishengero risambuka bihwanye n'ingene bivaye n'ingene ryubatswe n'ibintu byinshi byagiye birazaho hagati no kudasenga asubwo ko batasenga mugabo no kutumva no kudaha importance no kudaha agaciro ibyo bagiye barahanurirwa bahishe ngo bati muragabaha mube maso ibiriko birinjira ngo babifatireko murakoze reka mbe nagarukiriza ngaho ego cyane urakoze baho uradusangije byinshi uraduhaye bitari biki hari honorable Yves yarasabye nawe ijambo ubuntu Yves ego honorable Yves buntu murashobora kwatsamika kaze mwiriwe neza mwiriwe ego maze iminsi nkurikirana kijya kibazo ca Pentecote usomye mu gitabo cyo kuvayo Imana yaramutoye Mose iramubwira amabanga imushinze kandi uretse naho n'igihe bariko barava muri Egiputa Imana yaragennye iramubwira ati tora Yosuwa niwe azogusubira iramubwira Yosuwa ati ndaguhaye umuryango w'abanyegiputa abari bubatwara mu nyuma zaho Imana yarabwiye Yosuwa ati tora Aroni n'abana biwe so uri kurakurikirana Imana niyo yagenda ihereza amabango ishingano ryo kurongora intama zayo kandi baho agiye kuvuga yavuze ati ujya mutama ndi ku nkiko ujya mu mukozi w'Imana yari umukozi w'Imana adasanzwe hari umuntu yigeze kubishingira intaye yiwe ingene kuri iryo Pentecote mu Kiremba bateguye abantu basigwa amavuta bashika 35 muga umunsi wo kubasiga amavuta ujya mutama ndi ku nkiko yari amaze iminsi yaregiye kwiyugarana asenga acahaguruka atoramo batatu aca babwira ati abandi bose nimusubire kwicara Imana yambwiye aba batatu harabemera ko Imana ivuga hari n'abatavyemera mugaje ndavyemera kuko ndafise experience urya mutama ntiyapfa gutora ku bigumbagumba cyane ntiyatora kuri pressure y'umuntu cyane ntiyarabe igitsure cy'umuntu mugabo no musuravye eglise yuzuyemo abantu bararota bagahaguruka uno musi kubera yakeneye kwitwa apotre kubera yakeneye kwitwa kanaka ivyo nivyo biriko birica umurimo w'Imana ivyo nivyo biriko birica igikogwa kandi bose bagakorera ku bigumbagumba by'abarundi kubera bazi ko barundi umubwiye Imana aca yunama ganza usabwa urumva ivyo byose nivyo biriko bironona nico gituma na politike n'abanyapolitiki bose baca baronderera muri eglise kubera bazi yuko muri eglise icyo umuntu avuze abarundi baca bakoma amashi icyo kintu kirababaje cyane hama ikindi nabonye muri eglise z'abakizwa kibuze harabuzemo urutonde
nta muntu yosigura igituma iyo politike nako kajagari bitarinjira muri Eglise Catholique. Eglise Catholique irafite urutonde, irafite ukuntu barafite n'amasezerano basinya, by the way, bacinjira kwiga kwanza. Hariho audio kandi ndanayifise no mu telefone y'umupatiri yigeze gutemonya yabivuyemo. Barafise ni nka kontra, barafite amasezerano basinya bacinjira, barafite amasezerano basinya barahira. Urumva nta burofa bazana, nta vy'amoko, nta vya politiki. Mugabandi mu gihe hagiyemo ivy'amazuru nkabaho aje kuvuga yatemwa ingene bamwe batambwe kuvuga ngo no ngurumva ngo witwara au niveau national ngo baye umuhutu, ngo cegera cyo ngo cawo umututsi, ngo baye umututsi ngo cegera cyo cawo umuhutu. Nkuko umenga Imana yarabaharuye ku mazuru mu kubaha ishingano. So birakenewe yuko abantu bahaguruka bagatahura ibibanza barimo n'ico bajejwe. Bareke gufata politike, bareke gufata amazuru, bareke gufata ivyo bita ngo namoko, babikure mu migambwe, babizane mu guruze, babuza abantu gusenga n'ukuri. Birababaje cyane. Eglise Pentecote iri mu eglise yarahagaze neza cyane parmi ama eglise y'abakizwa, yari eglise yemewe cyane. Mugabo no munsi irikwira cupi, irikwira manuka, irikwira sinkinga, imanuka kabisa, kubera kandi uzosanga ari ibintu byazanye n'umuntu umwe canke babiri gusa, kubera ibintu vy'amacakubiri. Ivyo bintu binyibukije byahanyama. Hariho video yaciye ngaha kuri Twitter, kandi umuntu w'umwubaha vraiment ariko aravuga imbere y'abantu b'abategetsi ngo zunguruka mu murayo ngo amawenje yose ngo ya Nations Unies ngo huduye ngo abatutsi gusa. Me ugaca wiyumvira uti none vyatanguye bavuga ngo amawenje amwamwe bagima amawenje ya Nations Unies, onje za Nations Unies barekrita ku masiege. Urumva uno munsi naho bigeze mu eglise, igihugu cyacu kiriko kijahe cyane. Bazo ko dukeneye intervention y'Imana gusa, kuko turiko tuja habi. Uravye ingene byavuye mu migambwe bikaja mu ONG, hari ama ONG amwe yuga yaratekera, by the way. None uno munsi bigiye mu eglise, uno munsi biri muri Pentecote, muga muzosanga no mu yandi ma eglise hose bikwiragiye. Turakeneye gutahura, turakeneye kuganira ikintu kijanye n'ubuntu. Ubuntu no kuraba umuntu ukamubona nka wewe. Ni byiza ko ugwanya umuntu kubera icyumviro kibi yazanye, mugabo ni bibi cyane kugwanya umuntu ngo nukubera waravye amazuru we canke wiyumviriye ngo nuko ari umutu cyangwa nuko ari umututsi. Birababaje ivyo bintu biko biri iki gihugu, biko birasubiza igihugu inyuma. Hari gihe uca wiyumvira uti none uyo ahagurutse mu ishengero agatera intebe umuntu, canke hariho video ya sirki abantu abitwa ngo nabakozi b'Imana bariko baterana intebe. Umva akakora ibintu nk'ivyo mu ishengero, umwana wiwe wewe amubonye yumvira iki? Canke ko ahaguruka muri eglise akavuga amajambo nkayo, eske muhira yigishika abana? Urumva generation ziri imbere turiko turaroga abo tujejwe kurera, turiko turaroga abo tujejwe kwigisha. Bari kuzokubaka kijya gihugu, bari kuzokubaka ishengero ry'Imana, bari kuzokubaka imitima yatabaguwe n'intambara, imitima yatabaguwe n'amaviola n'ubwicanyi n'ivyagiye biraba mu gihugu. Mugabo hakubaka dukuze abana bofasha, turiko turabatabagura mu kubigisha amacakubiri, mu kubigisha ati urya ni mubi, uyu ni mubi. Hakwegera umuntu muganire, ubonye ikibazo muri eglise mwicare mu gitorera umuti, ugasanga umuntu atanguye kwiruka kubera politike, azanye politike muri eglise. Bantu b'Imana, ndazi yuko benshi baba baje ngaha musenga, hari abakijijwe hari abadakijijwe, mugabo aho uherereye igisha ubuntu, igisha urukundo, amacakubiri yashira ruhande, shira uburundi imbere. Kuba uri umurundi nibwo Burundi bwa mbere bukomeye. Kuba uri umuntu niki Imana igushaka ko. Imana ntigushaka ko ubwoko, Imana ntigushaka ko iyo uva, ahubwo Imana igushaka ko ubuntu.
murakoze cyane. Ego cyane urakoze kubyo udusangije. Hari umuntu yigeze kumbwira agasitation keza ngo ubuntu twarazwe n'abasokuru budutegeka ukubaha no kugira ubuntu ku kiremwa muntu cyose kuko dusangiye ubuntu. Mu basabye umwanya harimo Democrate ani arangiza Democrate nawe turaca duha umwanya uwitwa Burunga. Abandi namwe marashobora gusaba nimba hari icyo mufise mushikiriza canke mushaka kubaza, mushaka kumenya kubiriko birashikira ishengero rya Pentecote uno munsi. Democrate ndabahaye ikaze. Democrate murashobora kwatsa mikro yanyu. Kaze cyane mwiriwe neza n'amahoro. N'amahoro. Ego cyane. Hari icyo mwaba mufise mushaka gushikiriza ku biriko birashikira ishingiro rya Pentecote uno munsi. Ishingiro twari tuzi yuko rihagaze neza ariko uno munsi rikaba ririko riranyiganyizwa n'indyane zidasanzwe. Ishingiro rya Pentecote nyene ni ishingiro ryanje, nico gituma ngomba kugico nshikirije kuko birabaje cyane ibiriko biraba ku bantu bafise ibintu biyemeje kandi bamaze imyaka myinshi. Abo batama bagiriwe nabe na shetani n'abantu bafise itangura ryabo, bafise ukuntu batanguye ibyo barahiye imbere y'Imana ko bazokora Imana gushitsa gupfa, ko bazogendera mu kuri no mu kugororoka. Rero je ikintu naguma mvuge, naguma mpanure cyane abatama nisunze n'amajambo y'Imana ari muri Bibiliya kandi bazi basoma. Umukozi w'Imana Paulo yazanye ubutumwa mu banyamahanga, hari amajambo yavuze ababaye cyane niyo naguma ndabashikirize. Hanyuma rero bishobotse bayige ko arabihana bihane. Hari ikibazo muri Pentecote cyamye kitatoye umuti, ikibazo cerekanye n'amafaranga. Amafaranga Bibiliya avuga yuko ari imizi y'ibibi byose. Rero amafaranga bamye batagomba kuyashiramo umuco canke ukuri, nimba bishitse ahantu bigashika uyu mwanya bikagaragaramwe ibibazo biteye ubwoba, nuko ikibazo cy'amafaranga bagisamaye ko batazi ko Satani ari habunze. Ibyo rero niho Paulo yaciye avuga ngo Dema yarantaye kubera ubutunzi bwahe bw'Itesalonika bwamuhumye amaso. Ubu rero basigaye bameze nk'abahumye amaso, ntibabona yuko umwanya n'umwanya bashobora gupfa kandi bagapfa bononye ibintu, bagaca bataha baja mu muriro gusanga Satani bacokoye. Rero ikindi naco nuko uwezwa arinda kwezwa. Turamaze igihe kitari gito dukijijwe, ariko ibyo harabo bitsitaza no bidatsitaza, kuko twarasomye Bibiliya twarigishijwe na Mpwemu Yera. Mugabe iyo biko biraja ni bimwe biribwa ngo Efurayimu yarantaye. Efurayimu yabaye nk'umukate uzigiye uruhande rumwe kubera yivanze n'iki n'abanyamahanga. Rero basigaye bameze nka Efurayimu, ariko kandi ikindi naco ko biyemeje ibyo kugororoka bakabivamo, inkoni y'Uhoraho ntizoreka kubashikira. Ndiko ndasenga hari ijambo nize ko ry'umuntu yitwa Nebukadineza yageze ahantu Imana ikamuhagurukira kubera nyine yikakishije, yataye umurongo wo gucira bugufi Imana ari we mwami w'abami. None rero ico novuga ntarambiranye mu majambo, umuti n'uracariho. Nibasubire muri Bibiliya bace bugufi, bamenye ko byose ari ubusa gusa, ntawarushije Salomo kuvyegeranya. Ibyo ariko baregeranya ni ibintu bazosigaho hejuru kandi bazokubitirwa. Twe ntitwakijwe mu buryo bwo kuniganira aya matungo yo ngaha mu isi, twakijwe mu buryo bwo kwitegura budashira. Rero impanuro noyibaha, naho ndi umwana ndiko ndakura imyaka 50 bako mikeyi, baransumba ariko nobagira inama kurumva byanabagoye. Rero ibyo kuvuga iby'abahutu n'abatutsi nabyo isa n'ubupfapene ntaco bimaze, kuko ayo n'amakonnotation
atakintu na kimwe bazorengukana imbere y'Imana. Twabimeze izo ntege ntizakera kumva bariko baratukana iby'ubwoko iby'intara duho ibirira avuga ngo nuko rero mubwirana amazabone ibyo amazabone n'amatazana yamwemo ijambo rya Kristo we muri mwebwe rigwiriye. Urumva rero ijambo ryarakenye ntibahigira ijambo mu kanwa bateza kuvugana ibintu byo gukuzanya. None rero babaye abantu bamerewe nabi kuba uyu muntu yagize neza akabishija muri Twitter nibaza nibagira ubuntu arabyumviriza ibyo turiko turasemerera turwanya umugwanizi rero bamubaye bamugwanya n'abahungi. Rero kumva pouvoir en place iri kuyaza mu byishingiro ni ukubera izo ntege nke, sino twe tuzocira imanza amahanga si bakwiye kuducira imanza, kandi Bibiliya ntitwemera kuba abantu batuzura. Bibiliya ngo abo mu gihe cy'ejo baza batuzura. None amaze kuba umuntu atuzura ahagara imbere y'ishingiro wumva aticira ibanza katabaye. Nuko rero umwami Yesu abaha umugisha kandi abatabare ibisigaye nabyo bave mu byo n'ubututsi agenda mu byo kugoroka bya Kristo. Yesu abaha umugisha cyane murakoze. Amen. Murakoze cyane Demokrate namwe Yesu abahezagire. Ubwoko bw'abana b'Imana turabana b'Imana nibwo bwoko bwacu turabakristo. Ariko ndibaza yuko bitebuke igisubizo kizoboneka inyinshi zoboneka kuko umwami aricari ku ngoma. Hari Burunga yari yasabye umwanya nawe nyene. Burunga turashobora kumuha umwanya. Burunga murashobora kwatsa mikro yanyu hama mukaramutsa bariko baradukurikirana mukagira nico dushikirije. Ndabaramukije. Amahoro cyane, Yesu ashimwe cyane kandi nabashimire ko mwafashe aka kanya kugira ngo mugire kuri iki kiganiro kijyanye n'ibiri kubera mu ishengero rya Pentecote. Sinagitanguye ariko nshitse muri ko murabivuga numva sinogenda ntavuze kuko ishengero rya Pentecote ni ishengero rifise agaciro kanini cyane mu gihugu cyacu Burundi. Gatonya narigeze kuganira n'umumissionnaire muri bajya ba kera arambwira ingene ryavutse. Burya abaswede ntibari bafite intumbero yo gushira ishengero mu Burundi cyangwa imissionnaire mu Burundi. Bari bibereye muri Kongo hama haje abantu b'abarundi muri Kongo kwiga bijya baja kwiga, hanyuma bashitse mu Burundi bagira ikanguro bavuga ubutumwa bakwira imisozi. Muri Kongo ntivyabandanya nkuko bavyibaza bashizemo uburyo bwinshi. Mu nyuma uwo mu representa yari ahari ico gihe aravuga ati none ko twumva mu Burundi biguma bigenda neza ubwo ntitwihenze ntitwashaka ko twahamagariwe hariya bitangura uko rero. Hanyuma mu nyuma baravuga reka tuje mu Burundi. Rero ni ishengero ku bwanje ntari nifuza ko ryo bariko shika niko biraba, ariko kwa gasoni nigeze kuvuga ngo hatagira ubukuru nyabwo hatagira ituze ntagira itekana. Benshi babivuze biragwaye muri politike bazi imyaka myinshi. Rero ishengero n'iryo ryari kuba risigaye nk'inkomezi za nyuma kugira ngo rihagarare kandi bari babigerageje. Pentecote baragerageje kubajana mu bintu by'amoko, naho hoba hari vyabaye nkuko benshi babivuze, ariko harabayeho co novuga ko ari resistance igaragara gushika muri iyi myaka ko hari abandi vyagoye gose. Rero abo bantu babirimwo birababaje cane, birababaje. Hanyuma histoire izorotana yuko nyuma y'irya Mutama ndi ku nkiko yakoze ivyo yakoze, hariho abandi je nohamagarira conscience yabo. Burya naho ivyo bukirisi umuntu yobivamwo yogerageza akavuga ati jewe uyu muvumo iribara ibintu sinumva ko nobishira ku gatwe kanje akabivamwo neza.